igihe umugore aje kwizimbuka ntiyazije ko kugira ngo bamubone abantu canke bamushime canke arondera abagabo kwizimbuka canke agirere yaje kwizimbuka bro kugira making money kurera ifaranga bro of course sivyo sikoshe neze cyane yaje kugira kurera amafaranga kandi byaraciyemo sivyo peu importe ukuntu yaje we don't care peu importe uko abantu bamwakiriye peu importe uko abantu bamwakiriye objectif yarakunze kandi yaje mu gihe gito neza cyane nibaza ko ari we muntu wa mbere ngaha muri entertainment yamenyekanye akanya gato bro indwi imwe urazi kubaka izina mu ndwi imwe rero nago bambwire gute rero ikintu ca mbere nabonye kujya muhungu n'umugabo oya sa nta mugabo avuga arafise umugore ariko nta mugabo avuga bijya bro bon mugabo reka tumushire mu bagabo mbwa reka okay ni bagabo mbwa bamwe baza okay aho hose ndahashika mu bisanzwe muko muramvugira ibintu aho hose ndahashika ndaza kubwira n'abantu abagabo mbwa bavuye abagabo mbwa nka Chimamanda bavuye avant la colonisation hariho ingoma ya cami ego hamaze kuba ingoma ya cami sivyo abarundi bose murazi intambara zagiye ziragwamwe 5,000 by'abarundi bagwanisha imiheto bro bagwana n'abadagi sivyo ego iyo ntambara bakubwira ko yagwana n'abarundi bose ata murundi numwe yahemutse ego kugeza isaci Mamanda ari mu barundi bahemukiye igihugu yego canke oya ego sivyo ariko imbere avara colonisation nta mugabo mbwa yabaho canke nta mugabo yihakana igihugu cyangwa ahimukira igihugu sivyo bro hari abantu babagabo gusa havuka abantu babagabo nyabagabo niho hava amazina abagabo nyabagabo bune okay Chimamanda urabona rero Chimamanda ibintu avuga uvuge ko yabanywa imiti Chimamanda ibintu avuga bro bijya bintu yo bafu je ndiko ndavuga nk'ibintu yo bafungura eske ntiharimo nk'ijya miti yo kwa Rujanti ko bafise akabazo bakaza baramushira mu byo kujya oya ndiko mvuga n'ibintu bashabiboneye ndiko mvuga ofete hari ukuntu umuntu ukibona kivyimbye ugasanga kiri vide mu mutwe sinzi ko ibyo bintu wazi kubibona yes mwiriwe cyangwa mwaramutse uca wishura bivanye naho herereye of course am boy afanda kwifuriza amahoro amahera n'amagara meza cyane muradutunga ku kajwi katameze neza ariko nkuko bisanzwe mfise abashitsi canke abatumira imbere yanje murabona baraberewe bambaye uniforme mbamvuze ibintu bisa batwenga fresh baraberewe bambaye ibintu vya bien sana reka tubahe akanya babaramutse banatubwire ivyo bintu bambaye ivyo ari byo neza na neza karibu cyane usari kintu cyambe twicaye nabi kubera kino rero mwicaye nabi navyibona ndabibona nabiretse ndabibona ayibonye ko twicaye nabi wewe utegeza kujanga umugore aje mu bubafu ya mugabo akaja mu buryo ego je nabiretse ndabibona ni muri emission yo Jenny Liam promoter canke John Mabu amazina yose barayazi nkaba ndamutse abantu bose dukurikirana twongera tunasaba imbabazi ku miseri yacu yetu ko turakora twari mu bintu nyene twari mu rubanza je n'umunyarusaku twari mu rubanza Alfari yagize dote wonyene mwumva inyuma ya kamera twari ko turategura imanza zikomeye twari mu bintu vy'imanza nyene nawe ni link akane arodoje ndakudondora ko ni munzi maso yinyana gwamenyo Alpha nawe umeze neza Jenny bon akajwi gusa niko kameze usigarara n'umugore pete era n'umugore kandi félicitations merci beaucoup jewe naho twari tumaze iminsi mu bintu vy'imanza hariho ariko mubanze mutubwire ivyo bintu mwambaye ko biri ko ibintu inya abantu barabize cyane imaze kuba brand Buja Fast ni Buja Fasta Buja Fasta ni online market bakora urudandazo rwabo ku mbuga ngurukana bumenyi urudandaza rwanyu abantu muri ko muradukurikirana nimwe mudandaza nimwe munagura c'est ça no kuvuga ikurusha ko uri mudandaza urashobora kugura cyangwa ukagurisha biciye muri Buja Fasta biroroha gose kabisa rero kugira vyorohe nuko abantu nibaje kuri Google bandike www.bujafasta.com sivyo .com cyane .com .com sivyo hama bace bagira nti baca bugurura amabutike abadandaza batangure gushirako ivyo badandaza kugira ngo abakiriya nabo babibone hamuka butari umudandaza urarondera ikintu cose wewe wifuza kugura ukakironka vyoroshe utanze guhangayika nuko biri kandi bakora muri Galerie Boulevard muri A18
a 18 ukeneye icubaza kirengeje icuza kubona imizigo yose uzibaho ku isi amashapo amasheneti impeta abantu bagira ama mariage zo nzara mubonye zo kubandika amavija ibiki byose biri muri Buja Fast nuko biba biri rero Buja Fast rero yaje kuvyorosha ibintu kubwanyu kugira ngo tutonona ama déplacement ngo tugiye mu isoko ngo mu Kinama kurondera iki ngo ndakibuze ngo ngiye mu Kamenge ngo ngiye kwa Sioni muri Buja Fast mu Kinindo urumva ibyo zose ushobora kuba wicare no muhira kandi kabijya rero ushobora kuba wicare no muhira ukagira order wicare muhira ikintu kagushikira ku mwanya uba washaka baca bakudelivaringira fresh atakibazo nakimwe ufise barashika reka dushimire abiyumviriye ico ciyumvire bakazana Buja Fast mubona ko ibintu bigenda bimeze neza mwarabonye ivyo twasumiye jewe ibintu byose hafi ya byose vyakoze mu mamanza niyo vyavuye babituzanira nyene si place aho turi hama rero reka nje mwidonido canke icyatumye jewe mvuga ati bano bantu ifoko ndababaza bino bintu Chimamanda Moses muramuzi numwe mu bantu bagenda bandika ibintu biriya ku mbuga zigiye zitandukanye mutagira indero kuyisima urumva agenda avuga ku bintu bigiye bitandukanye akagira ico no kwita analyse uko we abavyumva akagenda bivuga kandi ugasanga ni analyse z'ubujubuju sinzi kumaze kubibona ivyo bintu yani nta kuntu na kumwe abantu bose bashaka kubona kugira point of view imwe n'ubundi urumva we nimba bibona muri side y'ubujuju acashikiriza ivyo nyene rero hari post yagize iberekeye cyane I mean Liam Promoter akuvuga ko gose avuga ko we kubwiwe isomera abantu ati umuntu azogushira we mu bashinga ntahe azumwanka reka ndabasomera ino post yiwe niyo yatumye jewe uno musi mvuga ati reka nicarane namwe hano tugira ico tubwiye abantu Chimamanda Moses yanditse ati jewe sinankana narabihakanye ariko uzokwihenda agashira uno mugabo wa Musumeno mu bashinga ntahe nzomwanka point nka ngo kavugira president na Chris Ndikumana point d'interrogation emoji zo gutwenga je bakima ino picha nirukiye kuraba inyo y'inkoko nsanga ni kivandimwe cayo Musumeno we uzohava utera amagi mu kanwa ukiri ngaho nyene umushinga nahe n'umuntu yandika ivyo kadufate je nta muntu usha mu bashinga ntahe umushinga nahe nyawo n'umuntu yandika ivyo yanditse mu mico y'ikirundi umuntu umushinga ntavuga imvugo babarira amatwi y'urufasoni okay reka renda tuvuge wefete jewe zino mbuga sinarinda zimenyereye uko cyane sivyo ariko ndi umuntu bro wewe uranzi neza ariko ndi umuntu mu entertainer jewe kandi umukambwe sivyo izi mbuga usanga na Chimamanda namutanze kuzijako of course namutanze kuzijako ahubwo nuko we yaje avuga nabi abantu baca bamwakira ningoga bete oya ndababazi eske Chimamanda muramuzi cyane gose muramuzi kweli jewe no museka reka ndamubase sangurire neza jewe umunsi wa mbere ndamwubahuka byo mugabo nuko nambonye yuko ari mu discipline sivyo nuko nambonye katandera fise sivyo akavuga ngo jewe ngo nurira ku gahanga ngabagabo babandi eske wewe akora iki reka je ndakubwire bro nako ndavuga mbana ijambo giwanje ndaza kumuha ijambo ngaha anya madame nawe agica my wife sivyo jewe ndi mu entertainer kuva kera kandi mfise uburambe burenze n'ubwa Chimamanda mwibi bintu ivyo ashaka avyemere canke avyanke uko niko kuri sivyo rero warabonye ariko hariho ibintu biba ugasanga turi behind yavyo tutagaragara bakabona ibintu biriko biraba vyavansa batazi mastermind w'ivyo bintu abari hehe sivyo igihe umugore aje kwizimbuka ntiyazije ko kugira ngo bamubone abantu canke bamushime canke arondera abagabo kwizimbuka canke agirere yaje kwizimbuka bro kugira making money korera ifaranga bro of course sivyo sekoshe neze cyane yaje kugira korera amafaranga kandi vyaraciyemo sivyo peu importe ukuntu yaje we don't care peu importe uko abantu bamwakiriye objectif yarakunze kandi yaje mu gihe gito neza cyane nibaza ko ari we muntu wa mbere ngaha mu entertainment yamenyekanye akanya gato bro indwi imwe urazi kubaka izina mu ndwi imwe rero nagomba mbwire gute rero ikintu ca mbere nabonye kujya muhungu
n'umugabo oya sa nta mugabo avuga arafise umugore ariko nta mugabo avuga bijya bro bon mugabo reka tumushire mu bagabo mbwa reka ni bagabo mbwa bamwe baza aho hose ndahashika mu bisanzwe muko muramvugira ibintu aho hose ndahashika ndaza kubwira n'abantu abagabo mbwa bavuye abagabo mbwa nka Chimamanda bavuye ava la colonisation hariho ingoma ya cami yego hamaze kuba ingoma ya cami sivyo abarundi bose murazi intambara zagiye ziragwamwe 5,000 by'abarundi bagwanisha imiheto bro bagwana n'abadagi sivyo yego iyo ntambara bakubwira ko yagwana n'abarundi bose ata murundi numwe yahemutse yego kugeza isaci Mamanda ari mu barundi bahemukiye igihugu yego canke we yego sivyo ariko imbere avara colonisation nta mugabo mbwa yabaho canke nta mugabo yihakana igihugu cyangwa ahimukira igihugu sivyo bro hari abantu babagabo gusa havuka abantu abagabo nyabagabo niho hava ayo mazina abagabo nyabagabo abagabo urumva abagabo mugabo surucumu ibintu nyene amazina nyene ameze ukuntu sivyo yerekana ubugabo umuntu abushitse ujya mugabo rero aba bagabo mbwa rero baje igihe abazungu bakuyeho ico bitwa intwaro ya cami bakazana intwaro ya republika no waci haza abagabo mbwa ari baje ba Chimamanda umugabo mbwa rero niki numugabo ushobora guha icapati zibiri agahimukira umuryango wose kubera icapati zibiri no mugabo mbwa bro abagabo mbwa rero bavutse hatangwa intwaro ya republika ku bazungu kubera iki bavuga urazi ikintu ngozana amagiza n'amasoro none barashobora kuza nkungahi wawe bamenya gute kutunze inkoko baba babibwiwe none babibwira n'abantu baje ba Chimamanda bro baje ba Chimamanda nibo bagenda kubwira abantu nufete n'umuntu batasi babazungu ndamuke niko babita bampemuke ndamuke sivyo niho waci hazarira baje bagabo ba Chimamanda icambere umugabo mbwa ntashobora kumushinga ntaye ariko je bro je sindi umugabo mbwa Jende umupatriote kwanza ikintu cambere ngoma mvuga ibintu bitatu je Chimamanda ndamurusha yego atazosubira ikintu je cambere ikintu je cambere woza kuba ngaha nk'umuntu aza arapuya aruhira mu kirundi ikintu cambere je ndamurusha bro moi je suis intellectuel kumurusha jewe ndi umuntu wa mbere nkuko yafashe abikorera umugore wanje igitsina gore nkacararaza canke nkage nkagikubagura burya bro igitsina gore nico gukundwa se cyo gutuka canke gufata nabi aho turahuriza bro yego ivyo rero burya mugabo urabona ko bafanira vina bandagaza burya mushinga ntaye wewe ntuzenya no hasi urabona ko yaba ufate n'umuntu atagira ishati ico kintu ndakimurusha yego mugabo wewe sindamutakisha burazi gituma hari akantu muri primaire bitwa calligraphy yego calligraphy agatunze nagantu wandika ko indero oya manga baragashaka n'ibintu by'intuze oya iyo ni carnet de correspondance muri oya iyo ni secondaire calligraphy rero nakantu watondeka indomi yego wayitondetse nabi mwigisha aragukubita yego kujya gukubita bro niho hava indero ntushare kumbwira umuntu nka Chimamanda inkandagira bitabo atamashuri namwe afisa ataki ntagira ico atinya ariko aravuga ko yize Bible akanaminuza oya ivyo je sindabikora ndiko mvuga ubumenyi sindaguciriye muzira bene ukuntu avuga bon kuvuga koko omosa hopfuma ibintu yandika ubu yakosoye basina mitende biba birimo amakosa rero niyandika icongereza tuzaturamuhana sivyo yego ico ni cyambere navuze shura ndusha naho mpamvu ibintu byose avuga je ndamutahura kubera ko nikigugu bro mushora kuba ufise ubwenge bw'abantu bazima mu mutwe ufise ibintu vyuzuye neza urazi sinzi kumaze kubona ingunguru zigaragara cyane ntumaze kumvaga bringane karavuga kari umuntu avuga nk'umuntu ari vide bro ntumaze kubyumva frere niki kijambo kijuko nyene akivuga uko nyene atarenze kwiyumvira kabiri muro tijya ngunguru hasi urabe bro ibintu byose bimeneka muri desordre sivyo ivyo avuga byose babivuga muri desordre bro cyo ni cyambere ndamurusha icya kabiri jewe sindi umugaragwa nta muntu numwe yoza je kungaragura kugira ngo ncafuze igihugu canje twese turabizi bose barabizi ko ari mu bantu bahemukiye Burundi mu kujya amafaranga kugira ngo agicafuze bivanye n'ivyo yari yaremerewe canke yahawe ariko je Paul Mama bro
ntunapfira n'igihugu sibyo yego ntibabe ibi bibiri sibyo yego jewe ndamurusha uri intellectuel kumurusha uri patriote kumurusha yego je ndamurusha n'ubwigenge ubucimama ndarana tohonyora bro yego si utura mu gihugu ciwe frere urazi jewe hari umuti pegeze kuma inkuru za mama wiwe bose shaka kumudisinga ni inkuru ziteye ubwoba ko je sinza mvuga ba mama iki je ndabivuga oya nawe uriye navyo inge ego nahuriye navyo Chimamanda ni sawa mugabo pana oya chamurengera ngo na emission regera ndayimukoresha mama wiwe urumva na emission regera ndayimukoresha abavyeyi biwe ngira ndayibakoresha byose byaheze twana gipanze sivyo ego natekana nubu nawe biraja oya iyi ni gasopo reka tumwe gasopo mugani twinjire ariko jewe ndazi ariko je vie privé yiwe yose ndayizi yose ego sivyo ubu nyene no gutelefonera umukobwa ari aho yabonye poste uyagize yiwanje acaranyandikira ati nje woma ndagwa intuze umukobwa yapangi aho kumutanga ego sivyo bro Chimamanda afite dema akama ya mu telefone ndungikira amavideo uri gusa Mwumva frere yes ko n'umushinga ntahe men wani mugabo aho nta mushinga ntari mwo kabisa okay mugabo mu kuvuga abandi babikoze agatera induru voilà nawe arabisaba ukaza wumva ari ikintu kimbabaza reka rero ndakwerekera ampromote sindakwazi jambo ukacuraba rero umugabo nk'ujya amajambo avuga ibyo akora nta ndero birimo nta kintu na kimwe hinge agatanga message ari kanura n'indongozi zacu kugira wowe urinde uvuga kwanze jengira ntape umu baby wanje sino duhuriye n'ujya frere Chimamanda ntaho muhuriye na John Mabu director ujya no mwigisha nkamwigisha gusoma no kwandika nkamwigisha ukamuha kudiswa reka kwata guhogora hypothèse na thèse nuko bigenda ucugira resolution urumva inge mvugereka guhogora ubanze kwanza urabe aya amaso y'inyana maso y'inyana sivyo ego ubanze kwanza umurabe regarde bien nta bijya bisavyanwa vyawe umengura ikinyamwanda umugabo muzima asore asisuku reka ndabivuga no munsi rero Chimamanda antuka naho hinge gato Chimamanda bashanda basabye sindamwimotereza ariko nibaza yuko naho bari karavuga no kunameza afite odore mbi mu kanwa jana wiwanje mu ndeke Jose wewe mu ndeke sorry gato ega si Chimamanda gusa hari undi mudemu ni Sharon naho mukobwa reka tumaze mvuga reka kuncangira oya nivyo warayibonye none uri Sharon je sinza mvuga abagore urumva gitu je sinza mvuga abagore urabona jewe bro Alpha erega nawe yarakuvuze oya nta kibazo iyi ni content oya wozo munyishurira ntaco ndamuguhaye abagore reka bazokwishurana n'abagore jewe urabona Alpha jewe uri n'umukobwa unambwiye nabi noca ndagukwepa nkigira nkiruka ya niho sawa busangwe je igitsina gore frere ndacubaha nivyo sawa ndacubaha jewe ubu nyene naho umukobwa yontu kuko ashaka sinshora je kumwishura canke ngo ndamukutse kuri oya bro ndamuhunga ya nivyo vyiza nubundi nta mugabo wo gushwana n'abagore oya je ntavyo nogira rero ujya niko mvuga ujya mugabo Chimamanda rero bro yo mugabo Chimamanda urumva ego nta kintu na kimwe ntabwo ari muri Amerika ariko bro muri Amerika you never know ukuntu abayeho sibyo iyo ni vie privée yiwe kugira ngo yemere kuzaravuga nabi bingana ukuntu uzi ama deception bayahuye nayo sesa kugira ngo urinde ufata igihugu cyawe ugihemukire wemere contrat z'ibindi bihugu sivyo haba hari ingorane ufise cyangwa haba hariho ibindi bintu amabezwe secondaire wo bufise sivyo rero hariho ibintu bimwe uri nk'umuntu yiyubaha b'umugabo yavuze ngo nta muntu yashaka ngo bashinga ntaye ngo bace bashwana ngo yoca mwanka kabisa nimba koko abantu boshingira intaye je zino mbuga bujya jewe urazi bro umugore wawe ubonye uwundi mugabo ariko aramukubagura je nabaye obligé yo kuza kwiza imbuga kugira ngo ndamusotene sivyo nta muntu yasindiye nta muntu yabangamiye
ukazibona umugabo from nowhere ikigabo ngaho wowe nyama kandi uri kurakira amangu menga ni kigabo kizima buni bigabo bivyimbye bivyibusha ukuntu bro uramaze kuja kwa Rojante yego hariho imiti uramaze demana nayo kari yako okay reka urabona spokesman urabonye ngene yagiye kwa Rojante ngana yego yavuye ngana gute yavuye ari kibune okay Chimamanda urabona rero Chimamanda ibintu avuga uvuge ko yabanywa imiti je Chimamanda ibintu avuga bro bijya bintu iyo bafu je ndiko ndavuga nk'ibintu yo bafungura eske ntiharimo nk'ijya miti yo kwa Rojante ko bafise akabazo bakaza baramushira mu byo kujya oya ndiko mvuga n'ibintu basha biboneye ndiko mvuga ofete hari ukuntu umuntu ukibona kivyimbye ugasanga kiri vide mu mutwe sinzi ko ibyo bintu wazi kubibona ubona rugabura vyimbye fresh n'umwe man kumbe mu mutwe n'igipurizo cigendera kiri ngaho mu bisanzwe akenshi abantu baba bafise ingwara bagendana ubwo bumuga bwo mu mutwe ni gake cyane baba batavyibushe ni gake cyane ego baba bavyibushe ego ni gake kabaho uvyibushe reka je ndabibona bro ugasanga muri cyane n'ikigabo basuzoraye muri centre Kamuri uwo kazonyere ku muntu yone ari umuntu numwe none bro atonavi Chimamanda arakomeye bon uri kuramuraba yanje urabye ibintu ugabe yaje uvugira inyuma ya kamera jewe nk'umuntu w'umurundi wewe reka kurongora warongoye hirya yeje wewe ego nguri umushinga nawe uvuga nk'umushinga oya nta muntu akomeye oya ntushigikire kandi nawe ntumushigikire ujya muja mubona akomeye oya vraiment ibintu avuga bikomeye rero nico gituma ari basi naho yo bari kavuga ibintu biri ivyo haro façon udakwiye kuvugamwo ahantu ziko haza biza that is why navuze tujya mugabo nta miti nk'igimeze yo kwa Rojante baba baramuteye barayimutera pana bamuteye barayimutera kuko ni yafata kubera ko bro uravye muravye igihagararo ciwe ego ukaca umunjira ndani ari interieur yiwe tusanga bro nta naho twohurira frere ego sivyo je n'ubundi bijenga kubera ko yaburindera umugore sivyo ubundi je abantu banze muri kamera yanje je ndi umuntu ndi puri sivyo je ndi umuntu ntazi kuvuga ibintu ntazi gutana amajene nitekereje ariko ntakunda umuntu amvyonga bien sûr ni video ndayikoze kubera ko n'igigano ndayikoze kubera ko post yakoze ubundi je amatiku yiwe n'umugore yari kuyagumana ego ariko je kumvanga mu bintu vyiwe sivyo mugara c'est pas la première fois urumva nafize nafifa kumubwira ariko nijyambera mvutse je nijyambera mvutse sivyo yahora kuvuga mugani yahora apesiza neza yahora bishimikira ko rero yarenge yashize ko n'agafoto kiwanje ni foto yiwe urumva rero ngoma ntange gasopo Chimamanda ntaho je duhuriye ndabisubiyemo yego ntaho je duhuriye kuri kote y'uguca ubwenge ujye umutwe we n'uwi wanje bro ibintu vyanje birimo yego yo bandusha ubwo buvyibuhe bivanye n'ibiti bamuteye sivyo yego nta kibazo mugana najya miti bayinteye baguteye ijya miti naho civyibuhakira ijya miti bayinteye guca uvyimba nk'ikintu uzeye ijya miti bayiguteye ijya miti yo kwa Rojante bayiguteye cungana mugare mu mutwe uri faible sana urashobora kuvyibuha ku kibiribiri mu mutwe wonze bro ariko je mu mutwe wanje uravyibushe kurusha wa Chimamanda yego ico kintu abantu bacumve neza umutwe wanje uravyibushe kurusha uwa Chimamanda kandi uko niko kuri nta deba nkeneye uko niko kuri areke rero kuza arakuvanga mu bintu vyiwe oya umusazi nta nugwa frere umusazi nta nugwa rero tumwankuraje none azaza aragupoza gusa buno butumwa ndashaka ko umushikira muramushikira of course ati Liam Pro umutwe wiwe uravyibushe cyane kugusumvya bro ujya je no mwigisha ati we toriki ingwa uje haja na tablo ndakwize ibintu byose uzi bigisha mu mashuri kuko biraboneka ko ibyo bintu atabiro ubwo bumenya yaronse amahirwe yo kuronka ubwo bumenyi nuko bro kandi bazigana ko kigariza nga bon je numva umenga madame nawe yogira icabivuze ni message ngomba gutanga oya nukuri nta bintu vyatari no vuga atari ko Chimamanda waye mu mutwe sino muhe message rero nawe je namuhaye gasopo nubu ndabimuhaye gasopo ego arabimuraba arabe ibimuraba ikindi kintu ngoma mvuge umukobwa azotukuye yego I don't care yego umuhungu azotukuye amenye ko je azoshwana na jewe
umukobwa azotuka umugore wawe nta kibazo bazomenyana hama umukobwa aza gutuka uzomunyishurira koje sintuka abakobwa sawa banzirindire gato yiyawe banzirindire gato y'ikintu gato nshaka ko abantu batahura umukobwa azotuka umugore nta ngorane bazotukana bazomenyana ego ariko umuhungu umuntu w'umugabo azokwihenda agatuka umugore wanje azobatutse jewe kuko na jewe n'uturumu ego ariko jewe ikintu ntashobora kurenga sishobora gutuka umugore yakubajije ati umukobwa azokwataka azotuka wewe uyu ni wazomuntukira umugabo azogutuka naho umugabo azotuziye ni direct na jewe aho birumvikana nibaza ko bitahuje baradabwire niwe alpha sa ndabasavye vraiment hariho abakobwa ngaha kwinosi bambwirire umengo bararushe n'ubuzima bako baracamo yara n'umukobwa atuka umuntu hinge arashobora kuba yaramwifuje kugira bishurane Sharon kwari ukumva rubyibushe gura mwavyibushe arashobora kuba yarabonye amazi avuga ati iryo mutifa ntazoncika yamenyereye abaririmbyi yaramenyereye iki ubu nahageze kuba promoter muko Chimamanda yarakwatatse yaragututse yarakugize iki yaragucafuje hinge gato ujya mude murazi ko rigeze kumuha support gamani ndashutinga movie yiwe Igitega hama gaca gutu basubira ibintu basha yagize jewe nabonye post abantu bayindungikira yankozeko ariko yaronka nisa ariko wamenyo nako kagabo kawe umuntu w'umugabo mude muramuhaye support akagabo nyakugaburira bitoka abana biwa ngo muraruhishije ati je entertainment bro uburi behind jendi behind bro harore sita z'abantu benshi fise mu ruhare ariko gwamenyo nako kagabo kawe muraruhishije abaturage ubonye umuntu bufise amasura umengo bayasongoreye hamwe bisigura ko musa rero nawe yararenge none baduhuye ukabona hinge gato ukabona baje kugwanisha hinge gato baje kugwanisha umuntu umva twubu kugwanisha umuntu nawe ari kagwanisha mugiye mu ngumu nuko muzi ko mwagira iki mwogaruka nabyo mwokubitswa nyine ibintu nk'ibyo twe n'utwushwana gute écoute Ndabira post baravuga uyu mukobwa nibaza ko no muririmbyi kazi yagira navyo ngere kumenya biramusha turamuzi twese afise na timu kinafira tuzi yuko ari umukobwa mubi kwino sinzima afise umusheri twari iki nyimba batahebana Richard ntigerera mbana n'umuhungu w'umu DJ écoute ashobora no kuba yarabonye urumva ko ndamuzi neza hinga gato ashobora kuba yarabonye Mombebe hano akavuga ati jewe ujya ngira ndamwakure kidogo ariko uribeshe écoute uribeshe muko nukuri hari abakobwa muri ko muraca mu buzima sinzi mwarabuze abagabo mufise ama depression mufisiki apana kuza muraruhukira ku bagabo babandi gasopo azofima avuga wewe apana kuvangamo umugabo wawe naze duhangane uje kuvuga ni sawa mugabo unyo bazihurira naze duhangane apana kuza kurira ku mutwe w'umuntu akagabo no bibaza uko muba mufiki yo abahori arafuye gatwe baradufuhira baradufuhira na satani arabizi couple yanyu tuyite gute tuyihirihe zi basaze couple basaze muzona yinga ubu couple yacu bayitwa couple basaze bayumvise yarufu couple basaze nindo mizinga ni standard sisa 66 zona ba couple basaze couple basaze rero reka je ndabashimire ku kanya kanyu mwampaye
nari nyene nabonye iyo post ya Chimamanda ndavuga ati nitwogenda tutabwiye abantu badukurikirana ico natwe tubivuga ko canke uko twavyakiriye ibintu nk'ivyo nyene mwakoze rero no kuza mwambaye Buja Faster mukarangira abantu aho bazogura bakagurishiriza ibintu byabo ibintu bikagenda neza twibandanyiriza ubuzima ibintu bimeze neza sana thanks sana thank you